muri industriel hari y'amaparcelle kandi yabayerekipe nukubaza abo yabayahaye tubarabe ko arabagize ama industry kugira ngo iki kibazo kuva nk'ubu bwa mbere turi prevoir yindi zone industrielle aho tuza turatangira turi prevoir rero ubu bavuga gusigura urumva rumudana zari hagati wanje uko kajya gafu urumva nagafu bahingura nk'ifarini bambe abari tete nkazijya zisukari nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi namwe banyakubahwa mukoraniye inganda bamukije nyir'icyubahiro jewe nje kuhashingira intahe ntabwo niriza kubera ntaco nka twebwe ugwaruka mutadukoreye kugira ubuzima buhinduke nyir'icyubahiro jewe uko mbona iwacu twarabakene natanguye gukabakaba umuriyoni maze gukorana na paeje bende abankubise miliyoni 40 twebwe tuvuka turi abana munani nta hegitari dufise ihegitari y'ubutaka ntacyo dufise isigura iki nta hantu nta n'icumviro cyo kuronka miliyoni 40 n'umugize gutyo iwacu ntawe yigiza yiyumvira rero ico gihe nari noroye nari n'umuhwari wizege nari mvuye ku ishuri ndabura akazi ndabati reka norora utukururu ordinatere yaje kunobagura hariya inyabiginde Nyanzarake uharwe nikabanga murahabona nta muntu uba mutazi nyir'icyubahiro iyo yasanze ingurube zananiye kugaburira ndazigaburira amarebe nkayasekura nkagaburira ingurube arambara ati rero wewe kubona bari bimbiye no kugaburira amarebe ingurube wewe uzoze tuguha amafaranga ugura mu mashine uhingura ibiryo by'ibitungwa ati muzonka amahera by'ukuri ihugu ntashobora kuri miliyoni 40 50 ijana nimumfunge urandika projet kubera nari hari imyaka 2 mvuye ku ishuri birananira no kundavyandika email banyandikiye bambara yuko namanza nkasubiramo projet ngacanje ubwenge telefone Dr. Asani tinone ko mutanga formation nta kuntu ati je nta mahera nje kubasaba nta kuntu jewe noza nkiga hanyuma nkasubiramo kwandika projet nzi yuko ifise cyizere yuko navyanditse neza acaranyemerera aturaza mugamaze kuja muri groupe nasanze byose bice bigiba ko inoti acarayiwe ndagura mu mashini komande ya mbere iya kabiri batanga ingurube mu bajene b'Imwaro nari ya Bururi ako kazi ndegera abajene none ko je se finance ya payeje kandi ibyo ndabikora neza ako kazi n'umwaka bashobora ka ne kuri toni jana ukwezi toni jana ifaranga sanga one bifisa amabiringa rero ndavuga ati none iyi nyungu ndiko ndaronka nayo ndayikoresha iki kubera imodoka yakunda kungora banzimba tumanza ndagurikana actros ndayiguze cyangwa rero gutangura gukora norohewe ndavuga ati no nibi bigori ndabona birimo amafaranga abantu muri FIDA ari hindi organization bamindi komande ndabayize mari kabiri bandaguze cyane mashini karabutaka nabanaje isi bigori nyine cyubahiro twebwe ngaha kanya kahunga muharamwumva kava mu Buganda bajya turabarusha urakora ifu y'ibigori ku buryo habira ifungura gukaza none ifu y'imyumbati ni na
hariho n'umudandaza ari hagati wanje nabura kuti umudandaza kwa kundi wabidusigurira wabidusigurira urumva ari umudandaza ari hagati wanje uko kajya gafu urumva na gafu bahingura nk'ifarini bambe abari tete nkazijya z'isukari kajya gafu kava mu nzoga iwacu turagakora kandi baba rero iri cyubahiro ni icyizere cy'akataraboneka mwatubwiye turifuza gukora ijoro n'umutaga kuko bufise amakipe abiri ibigeze saa 8 iyindi gashikiza 22 aho nisanze noshira imashini ni mu bantu rero ajya amakatiye residentielle hariho urugero rw'umuyaga nkuba regide zitwaramo mugabo hariho abantu ajya mu katiye industrielle irimo umuyaga nkuba mwinshi kandi ku buryo tuhoroseho ikibanza twaje dukora ijoro n'umutaga nta guhagarara kubera ijya mashini ihenda amasaha 28 amasaha 28 umva abakoze guhera mu gatondo bashika saa 8 bendeze abandi bakaca bakesha abandi bakaca bagaruka rero nyine n'icubahiro ubuhamya bwanje n'ubwo by'ukuri mwadukoreye ibitangaza murabona igihe je ndababona ubwa mbere hari hajya kuri stade cyangwa mu dukorani twese twasa nabi nta bantu bayagayaga mu tugenda ibona yego rabari naje njya foto ihajya kandi hajya nari nambariye kwindi pantaro murakoze cyane bari baheza mwumvise ingorane ya presence ni ukuvuga hari uwundi muntu yitambitse agashaka ko ashika ku isoko umukomisiyoneri yitambitse hagati yawe na Bralud Ministre wa Commerce gerageza abaproducteurs aribo babashikira le marché abakomisiyoneri tubirukane baza Premier Ministre 2020 abakomisiyoneri bari barisha ibintu gushika hata murashora inka yiwe ku isoko wewe umuntu atatse yaragiriwe inka ntaza nta maboko yigeze agira hageze gushora ngo nta burenganzira ufise bwo gushora ku isoko no kiretse uwo mu producteur wenyene yirondereye sawa kuko aramuhemba mugo witambika no nabo bakomisiyoneri bitambika hagati mu producteur no mu consommateur nabo nyene no kubagwanya iyo ni ingorane ya mbere igira kabiri yari ya ministre des infrastructures kugira umuntu ari ndaja kuba kaminuza gasire no kwa yabuze muri quartier industrielle none bayiteganirije iki quartier industrielle ni abari hakiri ama parcelle yabarekipere abantu bari bafatiye ubusa yagiye aho tuzoca tumubaza ministre twereke abo wahaye ajya ama parcelle turabe igituma hatoboneka parcelle z'abahindusiye Nibira ngende buke ukumenga ntawo bibona muri industrielle hari ama parcelle kandi yabayerekipe nukubaza abo yabayahaye tubaraabe ko arabagiza ama industry kugira ngo iki kibazo kuva nk'ubu bwa mbere turi prevoir yindi zone industrielle aho tuza turatangira turi prevoir rero ubu secteur primaire yamaze gufata ibona ama minere yafashe hasigaye tugira ama industry rero aca hingura ivyo do produce hanyuma ivyo isoko tubitunganye navyo nyene ibi ni ibibazo bibiri numvise yahuye navyo ariko felicitation malgré cela warafumiriye bigenda neza umupware ni omniponyere kubera payeje umupware ni omniponye niko twabivuga